bari kwegera ko muri kazoza bazobura nabo isaganirizo kuko ivyo bibanza barayomwe bikongera bikahera mu myaka iheze twarabivuga ukamenga tuvuga ibintu by'indoto aba bantu baratanguye kubibona ko abantu bahora bakomeye bihinduka mu mwanya muto n'ubutegetsi butanahindutse ukabona abo bantu bariko barakurikiranwa babaye abantu batoyi ivyashikiye ejo bundi generale Arengiyome Bunyoni mu minsi iheze twaba tuvuga nawe muri ibi by'abanyuruzwa yari gihangange umenga ntiyokozweko tubonye umuntu nka Desire uw'amahoro kabona hari uyu munsi kabona Destino bapfumukeka hari no munsi uzi mu minsi iheze ngene abo bantu bari bameze ntawo kwibagije ko byoshika ibintu byose bivugwa mu Burundi bikurikirana muvuga na leta barandayikurikirana abantu barafashe ingingo yo kuja gufata ibigwanisho iyo ni ingingo bifatiye baragenda dushobora kubabuza iyo bavuze bati twebwe turabona yuko ibi bintu bitazopfa biteye imbere CNDD itazokwemera kwicara hasi ngira ibiganiro ngo twubake demokarasi batutagwanye tutabishize mu ngufu batuye iyo nzira bafite uburenganzira bwo gutora iyo nzira baratuye iyo nzira baragiye niteka n'umunezero ntangere yo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukurikira hano makuru tubashikiriza kuri channel ya YouTube ICTV aho twabemereye kuja turabaha makuru atandukanye bavugwa irya nino izivugwa muri politike umutekano ubutungane agateka kazina muntu izivugwa mu kibano n'ibindi byinshi bigenda bigaruka ko irya nino tubazaniye amakuru adasanzwe n'amakuru ari buze kugaruka kuyavugwa muri politike tukaza kubashikiriza n'ibivugwa mu gisata c'umutekano twababwiye ko ibintu bitifashe neza mu butegetsi ariko nanone hakaba hari ikibazo gikomeye cyane aho hari abantu boba binyegeje inyuma y'ibibazo byose biriko biribonekeza mu gihugu harimwo nk'ikena ry'igitoro ndetse n'ibindi bibazo bidasanzwe by'ikena ry'amafaranga mva makungu n'ibindi bibazo igihe naja kuraba burya butare bwo mu Kirundo Imurehe mwarumvise mvuze ubu butare ntitububonye ubu nyene amadayimoni avuye hasi kubera iki genda mwigi gituma Adamu na Eva batigeze banezerererwa umurima wa Edeni iyumvire barawubayemwo baca barabona ko bakenye baza gucambirwa kamwe bafise byose bikwiye baca baja gucambirwa kamwe gusa kubera shetani ya dayimoni yaje ngo none ngo hajya abahenze ngo kajya ni koko baca baragaye ivyo bari bafise byose baja kuyiba nukuvuga ko shetani nishobora kukwemerera ko ushobora kunezererwa ivyiza Imana yaguhaye hajya hari dayimoni yacivuga iti bagira bakire ntibikunda reka ngwane kandi ngwana yacitangwa ntangwa mwabonye yacikubita muri obene no muri ministere mbere Perezida Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi perezida abo yita shetani boba batagomba ko igihugu c'u Burundi gitera imbere bo bari bande perezida Ndayishimiye afise umwikeko kandi mu bo bari kumwe mu butegetsi nta numwe akizigira ibi bintu byose biriko biraba mu Burundi ndetse n'ibidasanzwe biriko biraba byose muraza kugenda mubikurikira inkuru yihuta yejeje kudushikira kano kanya ni inkuru itari nziza hari inkuru y'isoko ya Kamenge iriko irasha ni inkuru ihejeje kudushikira muri kano kanya ubunyene isoko ya Kamenge iriko irasha abantu rero benshi bakaba bagize ubwoba ndetse bamwe bakaba ariko baribaza icoba giteye umuriro muri iyo soko nkuru ya Kamenge ariko abarundi iyo babonye ibintu nk'ibi baca bibuka ivyabaye ku isoko nkuru ya Bujumbura benshi rero bakaba batinya ko ibintu bitari bike bishobora kuza kuhononekarira mbere n'abazimya umuriro bakaba ariko baragerageza kuzimya kugira barabe ko hari ivyo boramuramwo ariko nanone ubwo bakaba ari bwishi mu banyigisagara ca Bujumbura ko uyo muriro ushobora kwadukira n'ibindi bibanza bitandukanye isoko nkuru ya isoko yo mu Kamenge rero ikabihejeje guterwa n'umuriro ku ruhande rwo hepfo bariko baragerageza kuzimya ubwo bani bwishi cane bahari iyo nkuru turaza kuyigaruka ko nibiriko birabera mu Kamenge abantu bakaba bashwa badukiye hejuru
inyuma y'ivyo bari babonye vyari bihejeje kuba. Tubandanye n'amakuru yacu. Hari ikiganiro umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije yaremesheje. Ico kiganiro kikaba carimwo ibitari bike twari twabwiye ko tuzobigaruka ko, ariko nanone ico kiganiro kikaba carateye ubwoba cane abari ku butegetsi. Hari ibitero bikomeye biriko biragabwa kuri Alexis Nduhije. Ubutegetsi bumaze kugira ico buvuga bucishije mu bakozi b'ubutegetsi canke abitwa ko bashigikiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari amakuru twamenye ko hoba hari n'abakozi b'iperereza batanguye gukoresha ico kiganiro. Uyo aserukira mugambwe MSD yatambukije kuri radio Peace FM ijwi ry'urwaruka. Alexis Nduhije yariko arabazwa kuvyerekeye Rede Tabara ndetse nuko yoba by'ukuri ari we yashinze umuhari wa Rede Tabara. Iyo nzira ya demokarasi, iyo nzira bafashe ni inzira bo bonyene bahisemo, ariko kubera ko turi abarundi washaka kubaza yavuze ni oya nukuri bavuga ngo bafashe nukuri ko bavanga isore zo muri MSD zafashe iyo ngingo, kandi tuzi ko ari wowe umukuru w'umugambwe MSD ashobora kuba ubiri inyuma. Nivyo ndiko ngomba kwishura nk'umurundi kandi nkora politiki. Sinshobora ku ibintu vyose bivugwa mu Burundi abikurikirana. Nuvuga na leta barandayikurikirana. Abantu barafashe ingingo yo kuja gufata ibigwaniro. Iyo ni ingingo bifatiye baragenda. Dushobora kubabuza iyo bavuze bati twebwe turabona yuko ibi bintu bitazopfa biteye imbere, CNDD itazokwemera kwicara hasi ngira ibiganiro ngo twubake demokarasi batutagwanye tutabishize mu ngufu. Batuye iyo nzira, bafise uburenganzira bwo gutora iyo nzira. Baratuye iyo nzira, baragiye baragwanya CNDD, n'ubu baracayigwanya. Rero twebwe kubera ko dukora politiki turabikurikirana, turavugana n'abo bantu, turavugana na Leta Bara, turabazi, turavugana nabo. Ivyo nukuri sije imbeshe mugabo kuvuga yuko ari MSD yakoze yatanguje Leta Bara, ivyo sije. Mugabo turakurikirana ivyo bakora, turakurikira aho bari, turanavugana. Uyo ni Alexis Nduhije umukuru w'umugambwe MSD. Ayo majambo yavuze ko akurikirana ivya Rede Tabara kandi azi naho bari. Ubutegetsi bwasamiye hejuru butangura kuvuga ko Rede Tabara yoba ari ya Alexis Nduhije. Mbere bamwe batangura kukwiragiza amakuru n'amakuru yavuye mu iperereza yuko Alexis Nduhije nyene yiyemereye ku mugaragaro ko ari we yashinze Rede Tabara kandi ko ayishigikiye. Alexis Nduhije yagiye akunda kuja aravugwa cyane ko yoba akorana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Muri ico kiganiro caremeshejwe na bagenzi bacu bo kuri radio Peace FM ijwi ry'urwaruka, Alexis Nduhije yariko arishura kuri ivyo bibazo vy'uko yoba ari we yashinze ikiroberi ca Rede Tabara. Benshi rero ntibatahura ukuntu Alexis Nduhije yoba adashigikiye Rede Tabara, ariko akaba ariko aravuga ko akurikirana amakuru yayo, ariko we asigura ko ari nkuko nk'umunyepolitike wese ashobora gukurikirana ibibera irya nino, kandi ko Rede Tabara iriko iragwanya ubutegetsi bubi, iriko iragwanya ubutegetsi bw'igikenye, iriko iragwanya akarenganyo, iriko iragwanya amatora akogwa mu busuma butagira izina. Ariko nanone we agashimangira ko yemeza ko Rede Tabara iriko iragwanira ivyigwanira na MSD nayo igwanira ivyigwanira. Nubwo hari abagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD nayo iriko irigwanya ubwayo. Nkuko twatanguye tuvyumva, Perezida Ndayishimiye avuga ko hari abantu batagomba ko igihugu gitera imbere. Ati turavumbuye ubutare bugiye kudukiza, none murindire murabe ko hadaca hiyadukiza abantu bagiye kubitabanganya, abantu bagomba kugwanya ibiriko biraba ndetse n'ivyo turiko turakora. Ubwo bwoba bwa Perezida Ndayishimiye ko hoba hari abantu baterekwa iterambere ry'igihugu canke se batamushigikiye biza bishimangira kandi vyemeza neza amakuru ariko aravugwa ko
hari akarwi kagomba kumwikurako. Igihugu kirakeneye umugabo, Uburundi burakeneye umugabo cyangwa umugore w'ijunja n'ijambo abona kazoza k'igihugu, akimvira gufatanya abana b'abarundi, akongera akabaha umwidegemvyo mu gihugu cyabo n'uburenganzira bwabo bwose nk'abantu biteka. Ubundi iyo numva abantu bavuga ngo barafise ngo za vision ngo 2040 2060 ngo imbono ngo yakazoza y'igihugu muri 2040 2060, iyo mbono irimo kuzuranyuruza abantu, iyo mbono uri kuragira imfuvyi abana b'u Burundi, iyo mbono uri kubiba ugwanko bavuka Burundi, iyo mbono nta mbono irimo, kuko ibi biriko birakogwa bizotuvyarira amabi akomeye yandi yakazoza nihataboneka n'ingoga umushinga ntahe nyawe atwara igihugu agahumuriza abarundi akongera akabafatanya. Tugaruke ku makuru yatanguye gushirwa habona n'ubutegetsi ni igitero kidasanzwe ubwo butegetsi bwagize kuri Alexis Sinduhije, aho bivugwa ko abakozi b'iperereza aribo bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira basambure umugambwe MSD ukorera mu buhungiro utanemewe n'amategeko y'u Burundi, kandi uwo mugambwe ukabandanya gukora ibikorwa bidasanzwe, ariko ubutegetsi bukawagereza ko ukorana na Leta Tabara. Nkuko twabibabwiye ko inkuru zose zivugwa byose mu bisata bitandukanye tugenda turazibashikiriza, ngira tubanze tugaruke kuri buno butumwa bwakorejejwe cyane. Ni bivugwa ko ari n'abakozi b'iperereza bariko barabutanga irya nino kugira bamaramaza Alexis Sinduhije. N'ubutumwa buvuga buti ikete nomero 8 Sinduhije yaraye arimenye. Nkuko abarundi n'amakungu baraye bavyumvise ku igenekerezo rya mbere Nyakanga ku munsi wargo w'Imana, aho mu kiganiro yagiranye ni Radio Peace FM, umukuru w'umuhari Leta Tabara akaba n'umukuru w'umugambwe MSD udakwije ibisabwa n'itegeko ry'umushikiranganje Alexis Sinduhije yaraye ashikirije araniyemerera byinshi mu byo benshi bahora bibaza mu ntamatama. Mu kiganiro caremeshejwe congera gitunganywa n'uwiyise Philibert Karangwa hamwe na Alexis Sinduhije, maze ikiganiro kimara isaha irenga umunota umwe. Alexis Sinduhije yaragaragaje ivyiyumviro vyiwe, maze aranerekana ko nkuko vyamye kwagoye kubana n'abantu mu gihe wenyene yiyemereye ko yikorana atanumwe bahuza mu mugambi wo gutoba igihugu no guca ivutu abene gihugu bari ku kivi biciye mu kubahekura. Sinduhije ararahira akarengwa haba ku neza canke ku nabi akoresheje ingufu zose n'iz'umurwanizi Satani ko atamutora ashobora kuba hatabaye ibiganiro bihuza abanyepolitike bari hanze n'abari mu gihugu hamwe n'ayamashirahamwe yitwa ko aharanira agateka kazina muntu. Ati hategerezwa gufutwa umuhari w'imbonerakure, gufuta igipolisi hamwe no guhagarika umurwi w'aba FNL wica ukanyuruza abantu. Aranavuga ko umurwi seni wafutwa, aranasaba ifungurwa ry'abanyepolitike. Ikinyamakuru canyu Isomo News babiciye hirya no hino gisanga umunyepolitike Alexis Sinduhije nta neza yipfuriza abarundi n'u Burundi kuko yipfuza intambara. Aha ni mu gihe ikinyamakuru canyu kidasiba kubaganiriza kibereka ko hari abanyepolitike atakindi kibabeshejeho atari gukamisha induru, amasoro ndetse no komora abantu. Alexis Sinduhije arivugira ko mu muhari MSD Leta Tabara harimwo urwaruka rwiwe. Mwibuke ko ako kajambo esi kera kasigura sekirite. Birumvikana ko kuva ashinga MSD yamanye ivyiyumviro vyo gusambura inzego z'umutekano, igipolisi. Aha rero mwokwibuka ko ku ngoro yiwe mu Kinindo tariki ya 8 Ntwarante 2014 abapolisi b'igihugu bakubaguwe n'insoresore zihurikiye mu mugambwe wa Sinduhije, aho benshi babibonye bagereranije urwo rwaruka
n'urwa jerereri. Saho rero honyine Sinduhije yerekanye ko ari mu bahungabanya amahoro mu Burundi bwaronse biciye kure. Muri ico kiganiro Sinduhije aremeza ko abapfunzwe bazira ivya politike ari abanywanyi biwe. Ngaha Abarundi n'amakungu baraza ko baribaza ko atamunyapolitike n'umwe apfunzwe mu gihugu c'u Burundi. Abo Sinduhije yita bene nyina na bene se bapfunzwe mwese ntimuyobewe akahitiye 2014-2016 aho abagumutsi bagerageje guhungabanya inzego z'igihugu, baragerageza gusambura ivyubatswe kuva intambara ihagaze, ariko bibatakuwa amazi. Benshi muri bo bashoboye komoka. Sinduhije yaciye abegeranya afashijwe n'igihugu kibanyi, maze babatoza kurwana. Abashoboye gufatwa barakurikiranywe n'ubutungane, baraheza baracirirwa imanza. Aba bagumutsi baraturiye abantu, basambura amabarabara, baturira amaradiyo, abandi basambura amazu y'abantu. Muribuka akari gahitiye mu 1993 ico bita gusagata, maze igipolisi kirahaguruka kigarukana amahoro n'umutekano mu makaritsiye. Iyo mirwi y'inkorabara yashaka kugira icumbi ry'ububisha, maze bamirirwa kure. Ikinyamakuru canyu Isomo News kirafise n'amakuru ko mu Ngagara habaye inama zikomeye zo gutuza urwaruka rwaho ruhungabanya umutekano. Turanakengurukira abatama babishizemwo inguvu, bamwe barabafata babashikiriza ubutungane. Murahora uko kuko umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Ikinyamakuru canyu Isomo News carabandikiye ikete rya kabiri aho ryerekanye amanyanga ari mu nyandiko za Pacifique Ninahazwe muco yise Ndondeza. Twarabamenyesheje ko hariho imirwi y'abantu yica ikongera ikanyuruza abantu, maze bakavyegeka kuri leta. Twaranerekanye ko Red Tabara igira recruitment mu Burundi, urwaruka rw'Abarundi, maze bakabesha ko bagiye kubaha ubuzi mu gihugu ca Kongo, bagaheza bakisanga muri Red Tabara. Ubu rero twarabutanze. Muri iki kiringo ucumbirije ku munota w'indwi, muri iki kiganiro ucumbirije ku munota w'indwi, Alexis Sinduhije aremanga ko azi umurwi w'aba FNL basanzwe bafise akazi ko kunyuruza abantu. Iki gikorwa ntabwo wokimenya nawe udafise uwundi murwi ukora akazi nkako. Murumva mwese ko hari umurwi wa Sinduhije na Gwasa atakindi bajejwe atari kunyuruza no kwica abantu, maze bakaba abambere baha makuru Pacifique Ninahazwe mu nyandiko ziwe yise Ndondeza. Muzozisome neza, burya arashiramwo akenge kugira abafashe guhuvya amakuru. Ni kenshi rero akoresha akajambo ngo ijisho ryacu mu gipolisi canke iperereza no mu mugambwe. Izi mvugo nta kindi zigamije atari ugukingira ikibaba iyo mirwi ya Sinduhije na Rwasa yica ikanyuruza igatoteza Abarundi, maze bakavyegeka kuri leta. Nuwo Sinduhije ahamagarira Abarundi kudata ivyizigiro ku muhari wabicanye Red Tabara. Bigaragara ko benshi yahenze ko bamaze kumukura ko amaboko, kuko imbuga ngurukana bumenyi zose zari zizwi ko zimuhayagiza nyinshi zaramuvumaguye, zerekana akababaro ko yabahenze, kuko ivyizigiro bari bamuhaye ubu atakibifise. Aho ni mu gihe kinyamakuru canyu Isomo News gifise amakuru ko avuye gutanga ico kiganiro yahuye n'umurundi ari muri abo bamuha kera ivyizigiro, maze amukora mu matwi. Iyi nkuru turacayitohoza
ariko kubera ubukubaganyi bwiwe, brutalite ndetse no kutiyubaha, guhindagurika, guta umuryango no gushira isoni, ni bake batomukora mu matwi. Ikinyamakuru canyu Isomo News ricorangiza kitiyamirije no gutera ivyatsi imvugo nziko zica ivutu abene gihugu bari ku kivi. Nta ntambwe nimwe zizotera canke ngo zishikane umuntu numwe. Urwaruka rw'imbonerakure ruri ku kivi kandi ni urwaruka rwamaze gutahura ko ubuzima butoroshe, ko turi mu bihe vy'ukurya ikiremve tucirashe, ko urwaruka rwamaze gutahura ko kurara ku rukangara, ku musovu, ku mababi canke kurara mu mbeho ntaco bibatwaye ruri mu mahoro. Uwo rugirira impuhwe Sisinduhije n'abambari biwe. Imbonerakure ziraka sibiro canke uburebure, ngo igihagararo zikunda igihugu, ziratambuka tukumva zikadida umugere nk'intare ishonje, zikiruka zitaruhuka mu bikorwa vy'iterambere. Uvuga rimwe zikumva kabiri, maze zikavura umugara igituza imbere y'umwansi, nawe agahunga n'imyampi n'intanage ivuza iruhwa icakiye umwansi. Imbonerakure n'ivyuma vyacuzwe mu bindi n'inyundo ikura izindi. Kuvuga ko wanka imbonerakure n'igipolisi ntawe vyotangaza, bivuzwe n'inyanka Burundi. Ngubu butumwa bwa CNDD-FDD, bamwe bavuga ko bwateguriwe mu iperereza, abandi bati ibingibi bariko barahomvagura nibazi igihugu gishitse, abandi bati urwo rwaruka rw'imbonerakure ruriko rurijandika mu bintu nk'ivyo, rukaja ngaho rukandika ibintu nk'ivyo ngivyo, babona aho igihugu kigeze, igihugu kiri ku mfiro, n'umukuru w'igihugu akirongoye ubwiwe azi iby'igihugu, avuga ko igihugu capfuye, kandi ubwiwe yavuze ko hari abantu bariko baratoba igihugu kandi abo bari mu butegetsi bwiwe, ariko abantu bakaja ngaho bagakweregiza ibintu nk'ivyo ngivyo bariko baravuga inyuma y'ikiganiro Alexis Nduhije yatanze. Bamwe bavuga ko cirimwo no kuri kwinshi, ariko hakaba hariko haraba ivyo bitero biriko biramugabwa, ko ibitero birimwo n'ivyo kumucafuza ndetse no kuvuga ko ari nyanka Burundi, ariko nanone ubwo butegetsi bukaba bwagarutse cyane no kuri Alexis Nduhije ndetse na Pacifique Sininahazwe. Ico kinyamakuru cavuze ivyo ngivyo mpejeje kubasomera, ni ikinyamakuru kitazwi, ni ikinyamakuru bamwe bavuga ko coba gikorera iperereza ry'u Burundi, abandi bati ni ca CNDD-FDD. Ico ni ikinyamakuru c'imbonerakure ziriko zirapfukapfuka ibiriko biraba mu gihugu, ariko bati impera n'imperuka ibiriko birabera mu mpisho bizoja habona. Perezida Ndayishimiye we ntahengeshanya kwerekana ko igihugu capfuye kandi ko abacishe ari abari mu butegetsi. Perezida Ndayishimiye kandi umwanya ku wundi yama yavuze ko ibintu biriko birapfa kandi ko agize arakora igikorwa c'iterambere haca haduka abamugwanya. Hano hari utubazo duca twaduka. None ni Sinduhije yazingamitse igitoro mu Burundi? None ni Rede Tabara yatumye amafaranga mva makungu abura mu Burundi? None ni Alexis Sinduhije ariko aratuma abategetsi bacanamwo? None ni Pacifique Sininahazwe ariko aratuma abarundi baja mu bukene butagira izina, igihugu kitagira amazi, igihugu kitagira igitoro, igihugu kitagira ibinyobwa vya Brarudi, igihugu kitagira isima, igihugu kitagira ivyankenerwa nka byose abanyagihugu bakenera, igihugu kitagira isukari, igihugu kitagira amadovize? Ivyo byose tuvuge ko abanzi b'igihugu nkuko ubwo butegetsi buriko burabivuga ari bo boba barazingamitse igihugu. Ibi byose rero ubwo butegetsi bugomba guhishira ndetse no kunyegeza, vyerekana ko ibibazo biri mu Burundi ari ibibazo bitegerezwa
gutorerwa inyishu ndetse no kurondera umuti hamwe abana b'u Burundi bose bakicarana bakaganira kucofasha igihugu hakwitana ba mwana ndetse no guterana amajambo. Benshi babona ko ubutegetsi ataco buriko burakora, ahubwo ko ibintu biriko biraba bishobora kwaduka umwanya n'umwanya, harimwo gukuranamwo, harimwo guhana amashano, harimwo kwigizana kure, harimwo kwinubana ndetse no kunyinyurana kudasanzwe. Ibi byose ndetse n'ibindi byinshi cyane biriko birabera mu butegetsi. Umunota ku yundi wafyonze kuri subscribe uja kubona ukabana notification ko dushize ku bishasha. Turabandanya kubashikiriza amakuru atandukanye abagarukwa ko mu kanya turaza kubaha inkuru idasanzwe y'ibiriko birabera mu butegetsi, ndetse tuze kubaha n'intahe dufise twavanye mu masoko yacu yegereye ubutegetsi ku bibazo bikomeye biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Vyose muraza kubikurikira, fyonda kuri subscribe maze urajubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tutambutsa. Ndabakengurukiye cyane, mu kanya n'andi makuru.